Mbere y'umutaga yo kuri uyu wa gatatu igenezo rya 11 Ruhuhuma 2026 umukuru w'inama Nshingamateka y'u Burundi ni Geras Daniel Ndabirabe yarahaye rero umubonano uwuserukira igihugu ca Turikiya hano mu gihugu cacu c'u Burundi yakaba yitwa uwuserukira ayo rero yaraje kumushikiriza ubutumire bw'inama igira iya 152 ihuza abashingamateka n'abakenguzamateka bo kwisi yose. Iyo nama rero ikazobera mu gisagara ca Istanbul mu gihugu ca Turikiya kuva ku rya 17 gushika igenzo rya 19 ndamukiza uyu mwaka wa 2026. Geras Ndabirabe akaba rero yarakengurutse kuri ubwo butumire nk'inama nshingamateka y'u Burundi ndetse n'inkenguzamateka rero ku iyo nama izoba rigira 152 izobera rero Istanbul hariya mu gihugu ca Turikiya. Inama nshingamateka koko turamaze kubona katari gake zirakorana nk'abagwe rwa Afrika ndetse no ku isi nzima baraganya ko cyari uko inama nshingamateka zizwe kimwe ku isi byose no gukurikirana ibikorwa vya leta kandi bagaserukira abene gihugu. Ku kijanye rero nino nama igira 152 izohuza nuvuga ngo izohuza abashingamateka ndetse n'abakenguza mateka ubundi abakenguza mateka n'abashingamateka bose bagizwe umugwi umwe mu rurimi rw'Ifaransa niho bavuga byose kari parlement uretse ko baza gutandukanira ko imwe usanga ari assembly ari sena mugabo bose gusanga ari ibikorwa bimwe koko neki muciza ni mugihe kandi Daniel Geras Ndabirabe yahora ari yakoze ingero sari nke ndetse n'icegera ciwe atwaragatse nga turavuga yuko hari n'umugambi wo gushiraho inama nshingamateka y'abana mu kintu cyariko kirigwa ku nama nshingamateka ya hano muri Afrika ikaba revye vyabere muri Maroc ko ari ikintu cyokorwa cyane kugira ngo koko navuga ngo baze bararonka uburyo bamenya ibibazo byo gwaruka canke ivy'abana. Ikiri kandi ngatwo garuka turabire hamwe ku gihugu ca Turikiya. Turikiya koko ni igihugu abatari bake bazi cyane mugabo bakizi mu bitari bike. Igihugu ca Turikiya ni igihugu kiri hagati y'igihugu navuga kiri hagati y'imigabane ibiri hari umugabane wa Buraya ndetse n'umugabane wa Aziya. Gihana rero imbibe n'igihugu c'Ubugiriki, Bulgaria, Georgia, Armenia, Iran, Iraq ndetse na Syria. Ikindi kandi kikaba rero gifise ibiyaga bigikikije ndavuga ikiyaga nka Mediterane, ndavuga ikiyaga Aegean ndetse na Black Sea. Ikindi kandi umugwa mukuru w'igihugu ca Turikiya akaba ari Ankara niwo mugwa mukuru ariko gisagara kinini akaba ari Istanbul. Kimwe mu bintu benshi bakunze bibaza ko Istanbul ari umugwa mukuru w'igihugu ca Turikiya mugabo umugwa mukuru wa Turikiya ni Ankara. Istanbul gusa nico niwo muji nico gisagara kinini kizwi cyane muri ico gihugu kuko twabivuze uravye aho gikora ku mugabane wa Buraya ndetse na Aziya. Murabona ku masanamu koko umukuru w'inama Nshingamateka Daniel Geras Ndabirabe mubona kandi akaba yararamukije akaba rero ari we aserukira igihugu ca Turikiya hano mu Burundi uwuserukira. Abandi babiri mubona ujya mukenyeza akaba ari cegera ca kabiri acumuku w'inama Nshingamateka nayo uri hano umushinga ntahe kandi akaba ari icegera ca mbere c'umukuru w'inama Nshingamateka y'u Burundi ko mubibona ku masanamu. Mu gihugu ca Turikiya kandi baravuga indimi sari nk'iharo nk'ururimi rwitwa Izmir ariko kandi bafise n'igisagara cy'uko nyene kuko hari ukuntu rimwe uza gusanga nk'ibihugu usanga bifise indimi nyinshi rimwe n'ugasanga baravyitira ko ngaba barafise nk'ibisagara binini twavuze igisagara cyitwa Istanbul barafise icitwa Antalya hariho Bursa ndetse nino Izmir nariko ndagaruka ko cyane. Ikindi kandi igihugu ca Turikiya kikaba rero gifise abene gihugu barenga imiliyoni 85 andavuga population y'ico gihugu ca Turikiya. Ururimi rwemewe kuvuga muri ico gihugu nico bita igiturukish novuga ngo bavuga ni igiturukish nico bavuga muri ico gihugu ariko kandi ico gihugu kaba gifise abenshi bakaba ari aba Islam ariko kandi hakaba hari nandi madini
mugabo idini ryiganje cyane akaba ari idini rya Islam muri ico gihugu ca Turikiya. Ikintu twoga kumanonga ngo kukahise igihugu ca Turikiya, igihugu ca Turikiya rero harabayeho ubwami bwa Ottoman, ni Ottoman Empire bwari bukomeye cyane rero i Buraya ndetse no muri Asia. Kwa abantu bakunda kora amafilme abenshi barabaravye izo filme za Ottoman. Ikindi kandi mu 1923 niho rero hashinzwe Republika ya Turikiya ishinzwe na Mustafa Kemal Atatürk, akaba rero ari we yashinze Republika byitwa nkari nkina yo kwikura muri ico gihugu ko ubwambe hari ubwami bw'aba Ottoman, ariko mugabo Republika bayabaye mu 1923. Ubutunzi bw'ico gihugu rero kabushingiye kuri abamukera rugendo, ariho kandi ubworozi, ubucuruzi ndetse n'inganda. Ubutunzi bw'ico gihugu ca Turikiya nini niho buhagaze cyane. Ikindi kandi nuko rero ngaha akaba ari ibanza vyiratiro bitemberwamwo cyane nka Cappadocia, hakaba kandi hari Pamukkale muri ico gihugu ca Turikiya, hakaba kandi hariho Hagia Sophia ndetse na Blue Mosque muri ico gihugu ca Turikiya. Indya zikunzwe cyane muri ico gihugu ca Turikiya ni kebab. Kebab rero ngaha mu Burundi abatarake murayihereza murayifungura kebab muri ico gihugu ca Turikiya. So rero niyo ndya cyane muri ico gihugu ca Turikiya ihezwa cyane. Hari n'indya kandi yitwa baklava, hari yitwa doner ndetse nitwa ndetse n'icayi kirakunzwe cyane muri ico gihugu ca Turikiya. Rero twaka rero kuri uyu mubonano umukuru w'inama nshingamateka w'u Burundi yahaye uwuserukira igihugu ca Turikiya hano iwacu mu Burundi.